Ndabaramukije cyane abakunzi ba PITV aho murere hose ndabaramukije ati bonsoir canke bonjour. Ça dépend n'amasaha mugeze ko canke n'amasaha muzobera ko kino kiganiro nkuko mubona rero kuri micro ni Nana Flavie imisi yose aguma bazanira ibintu bigiye bitandukanye ku munsi mugenda mabona byinshi agenda baha uko bukeye ko bwije. Abakunzi ba PITV n'abantu basanzwe bakurikirana ino channel ya PITV bwa mbere ndabahamagara kugira subscribe d'abord après mugire partage ibiganiro tugenda turakora muri commentaire mbashaka yuko mwandika akantu nyene gatonya ko kuntera intege canke ko kumbwira iki canke kiriya no shobora guhindura komsa ibintu bikagenda neza. Nkuko mubibona rero kuri kamera za PITV dufise mu invité dufise murabibona none ngene yambaye nyene nk'abantu nyene biyubashe aba chef abantu nyene murabibona nawe ariko reka tumwakire tubongere tumuramutse twongere tumuhikaze kuri PITV abibwire aya presse muraza kumenya byinshi asanzwe akora turabaramukije. Mwaramutse abandi mwiriwe. Tukaba tubashimira cyane ko namwe dutumiye muri Peace International TV. Kwizina nitwa Prosper ni mumpaye. Nkaba sanzwe ndongoye cooperative yitwa Cooperative tubeho neza mu gufashanya. Cooperative tukaba twagiye hamwe n'abantu batandukanye ko bavuga yuko ubugirigiri bugira babiri kandi kuja hamwe dushobora gushika ku iterambere. Nayo mpamvu ndi ngaha kuri Peace International TV kugira tuganire kubijanye n'akamaro kama cooperative. Abakunzi ba PITV mwamwumvise ko yitwa mwumvise ibyo sanzwe akora ibyo canke icyo sanzwe serukira twarahimirije cyane menya kubahwa umukuru w'igihugu wacu yuko twokorera hamwe abajene abantu bisumbuye canke abantu nyene babona yuko bikenewe ko baja mu cooperative kandi ningira akamaro nkuko bivuze ningira akamaro gukorera hamwe ningira akamaro kuja mu cooperative ariko re twazanye umuhinga wabyo nk'umuntu yabibayemo cyane nk'umuntu abizobereye muri ko bivuga muri rusangi adusigurire akamaro nakahe akamaro k'umuntu atari bwaje muri cooperative canke umuntu ariko aravyifuza kujamwo niryahe nekaye kantu wovuga ati aka kantu kari special kuja muri cooperative. Akamaro karahari kubera uravye yuko kuva na kera na rendi abarundi bamye baduha imyibutsa bavuga ati ubugirigiri bugira babiri bagatubwira yuko gukorera hamwe ari vyiza bakavuga yuko nyamwigenda ko nari miri impeshi yo yose n'imigani canke imyibutsa yatuma abantu basaba yuko abantu bakorera hamwe ndibaza muribuka myaka yahera hari ibintu bitya ikibiri gukorera hamwe kugira rero abantu bakore bari hamwe usanga bazanye n'umwimbu utari muto. Nayo mpamvu rero dutumirira abantu iyo bagiye hamwe umwe arazana kiriya undi akazana kiriya kuko twebwe uko turemwe gutandukanye umwe usanga ashoboye iki undi agasanga ashoboye iki undi agashobora iki ugasanga rero tubishize hamwe turakoze ikintu gikomeye cyane kandi murayibona yuko igihe umuntu akora wenyene ntashobora gushika ku iterambere. Nayo mpamvu rero dutumirira abantu yuko bogerageza bakaja hamwe kandi bakagira ubumwe n'urukundo kubera hariho ibintu byinshi aho bipfira naho abantu baja hamwe kenshi na kenshi hari abantu usanga bagiye ugasanga nta byo kwizerana barabaye abahemu ariko rero ni vyiza yuko abantu bohindura ingendo bakikebuka kugira ibintu bigende neza. Hanyuma ivyo by'ama cooperative sanzwe naragerageje kuyiga ibijanye n'ukuntu bategura ama cooperative no kugira n'ukuntu bashinga ama cooperative kugira akomere. Nkaba narashoboye kwiga amashuri atandukanye nkaba narashoboye no kwiga n'amashuri yo hanze kubw'ivyo rero ibintu by'ama cooperative haba no gutegura imigambi ariyo ma projet canke ama plan d'affaires ivyo byose turabikora kuri twaravyize gukora umugambi sugufa gukora uko bisaba ubuhinga n'ubwitonzi kandi bigasaba yuko ugira amatohoza yimbitse kugira urabe yuko uwo mugambi ni wawuzana atangorane ushobora guhura nawo ukaraba n'abazowukora kuko bafise ubwenge kandi bafise n'inguvu zo gukora uwo mugambi. Muri cooperative rero tubeho neza mu gufashanya
hariho imigambi twashizeho na cyane cyane ngaha mu gihugu twashize imbere imigambi yo kwigisha abantu bijanye n'imyuga ati kubera ki twarahisemwo ibijanye n'imyuga twashizeho ibijanye n'imyuga bivanye nuko twasanze ega abantu twarashoboye kwiga abandi barashoboye kwiga ariko usanga iyo umuntu ahejeje adashobora kwihangira umurimo wiwe ubwiwe ushobora kumuzanira amafaranga nimba tuja ku ishure tukiga tuba turiko turarondera ikizodutunga kizodufasha muri kazoza kacu igihe rero ushoboye kwiga ukaguma ngaho ukabura ukuntu ushobora kurondera amahera kugira uyazane haba ari ikibazo gikomeye cyane rero twavuze yuko hamwe dufashe kuba twihaye ihangiro yo kubanza kwegeranya uburyo bwacu dutangura gukora ibintu by'imyuga umwuga wa mbere twashize imbere ni umwuga wo gushona turabonye ngaha mu gisagara cya Bujumbura abagore n'abantu bakunda kwambara neza cyane kubw'ibyo rero twashize imbere ibintu byo atelier yo gushona ubu rero turiko turegeranya uburyo tumaze kubukwiza tuca tugura ntuzeye kutire moderne aho tuzoshona impuzu z'akarorero kandi tongere dushone n'impuzu z'abanyeshure biga mu masegondere canke primaire kubera niho tubona yuko dushobora kuronka abakiriya rero koperative yacu isanzwe ikorera ngaho i Bujumbura muri zone Ngagara muri quartier industriel niho dusanzwe dukorera abakunzi ba PATV mumva ko atubwiye ibintu byinshi cyane byerekeye na koperative yabo bakoreramwo umva yuko ni ibintu bimeze neza harimo akarusho kenshi harimo ibintu byinshi n'umuntu yifuza kuja muri koperative vraiment ntiwitinye kora uje mu bandi komsa ushike ku ntambwe wifuza gushikako ariko tukiri ngaho nyene hari umukunzi wa PATV ariko aturaba canke azoturaba avuga ati mbega nifuza kuja muri koperative kanaka mbega hasabwa iki kugira nje muri iyo koperative bisaba ndayiguruza ndi jenye canke bisaba abantu bangana gute kugira ngo koperative yemegwe n'ubijejwe cyane abavuga ababijejwe muri rusange bigenda gute bimeze gute kugira ngo abakunzi ba PATV babimenye bijanye n'amakoperative n'abantu baja hamwe nk'abantu batanu bakaja hamwe bakavuga ati twege tukagomba dukorere hamwe bakavuga umugambi bagomba gukora baravuga imigambi hanyuma rero hariho ikigo mu gihugu citwa na COP ico gitanga uburenganzira yuko iyo koperative yanyu imenyekana kubera muciye muri na COP barabaha uruhusha bamahaye uruhusha muca mugenda muri obere bakabaha nife na registre de commerce maze koronka nife na numéro de registre de commerce bamaze kwemererwa gukora ku mugaragaro kubw'ivyo rero bakira umuntu amaze gukwiza imyaka 18 afise karanga muntu kugira bashobore gushinga koperative urumva imiryango iruguruye bisaba yuko ufise umutima wo gukorera hamwe n'abandi murumva yuko bisaba ko wumva ubishaka wumva umutima wawe wumva gusunikira kuja gukorera muri koperative urumva yuko imiryango iruguruye isufi ko ubukwije ivyo usabwa hama ukagenda muri koperative ugakora hama ugatera imbere nk'abandi kuko ngo ubwirigiri bwira babiri nko babivuze ngahanye ariko twashaka kumenya rero nkuko twabihimirijwe n'indongozi z'igihugu cacu gukorera amakoperative twashaka kumenya mbega nakahe kamaro canke nikihe kintu koperative iri kirinjiza mu gihugu cacu nko yikirafasha mu gusahiriza igihugu mugize neza kubaza ico ikibazo c'inkoramutima mu bisanzwe koperative iriko irakora ariho amahera itanga muri leta aba amataxe canke impôt ivyo byose ni ibintu biza bifasha ku butunzi bw'igihugu hanyuma ikindi naco gihe koperative iriko irakora ikaguka iraha abantu akazi batandukanye rero ivyo byose ni muri yashingano usanga ari kurondera akazi guha abantu ivyo bakora kugira bashobore kuronka ico bafungura
baronke n'akantu bashira mu mufuko. Murumva yuko abakunzi ba PITV koperative ifise akamaro kenshi, ifise ico isahiriza igihugu cacu byinshi cyane, ifise ivyifasha byinshi cyane bitandukanye. Murumva yuko nivyo vyiza kuja muri koperative gukorera hamwe, bifise akamaro kenshi, bifise ico bifasha kuri wewe ndetse no ku gihugu cawe. Niyo mpamvu rero ndabahimiriza korera ama koperative komsa mushike ku ntambwe zanyu mwifuza gushikaho. Twashaka kumenya kandi mbega hamwebwe abarongozi ba koperative tubaho neza uko gufashanya murabana hafi. Twashaka kumenya mbega nk'umuntu yifuza kuza muri koperative yanyu bigenda gute, yo baronka gute? Umuntu yifuza kwinjira muri koperative yacu, koperative tubeho neza mu gufashanya, ni koperative nziza cyane gose, aho dufashanya haba umuntu yagize ikibazo canke haba umuntu afise imanza zo kugira mariage, turafise ico bita caisse sociale, turaterera kandi haba umuntu agwaye canke umuntu yabuze turashika ku rugo iwe tukamuremesha kandi tukagira ico dukoze. Hanyuma muri koperative rero imiryango iruguruye ku muntu wese yoba yifuza kwinjira, arandika ikete ryo gusaba, akandikira prezida wa koperative amusaba yuko yo kwinjira muri koperative. Hanyuma rero hariho inama ya bose, inama yose rero yiga uwo muntu, hanyuma ikiyamwemeza yuko agiye mu muryango. Nuko bimeze, murakoze. Murumva yuko processes si ndende cyane, mugurumva yuko bisaba utera intambwe ushike aho bakorera komsa ushireho ibisabwa cyangwa ubaho ibisabwa, hama koperative zo buyishitsemwo zo buyinjiye kugira ngo ukorere hamwe nabo. Umva ko ari ibintu bimeze neza cyane. Sinzire ko ufise kakajambo uhimiriza abantu bataje mu koperative, et surtout abajene niho cyane dukwiye guhamagara mu koperative kugira ngo twisunguganye ejo canke hirya yejo kazoza kacu nikazoba ko guhagara ku marigara, nikazoba ko kuja mu biyayura mutwe, ariko tuzobeho turiko turakorera mu koperative kugira ngo ejo canke hirya yejo indoto zacu zizoshikweho. Neka kajambo bahimiriza cyane. Jewe wavuze kubijanye n'abajene ugwaruka, je ico no tanga nk'impanuro, nk'ugwaruka gwagwariza ibintu bimwe, nk'ubu barize electromechanique, ni byiza yuko bo kwiyungunganya bakagira akagaraje, umuduga. Nimba hariho abantu baba barize ibintu vya hoteleri, bakagira koperative ija ku rubuga kwidandaza, rukavuga ati twege twize ibintu vya koperative vy'ama hotel canke twize ibintu bijanye kunuku, turi ngaha, turi disponible, abantu bose badukeneye bashobore kuturonka. Rero bashobora gukoresha imbuga ngurukana bumenyi, haba izo za Facebook, haba izo za Twitter canke kuri WhatsApp, bakagurisha ubwo bwenge baba bafise. Rero ni vyiza yuko nk'abantu bize electricité baja hamwe bakagira koperative, bakagurisha ubumenyi, bakavuga ati umuntu yoba akeneye gushira umuyaga nkuba mu nzu turahari. Rero bakaba bafise adresse izwi, umuntu avuga ati ndabakeneye, abaronka vyorosha. Ariko ntibakwiye kuguma muhira bicaye canke ku marigara, kubera amarigara ntabwo ari meza cyane, kandi no basaba yuko bogenda bagafuma barondera bijya bita stage professionnel canke bakakora volontaria kugira ivyo bize ntibavyibagire. Nubona iyo umuntu amaze igihe naho yoba afise doctora atarose ahaca bishira akora ivyo bintu akabishira mu ngiro, mu minsi mikeyi aba yamaze kuvyibagira. Rero ndabatumirira ugwaruka rwose aho ruri runyumva, rugerageze guhindura ingendo n'imyumvirire, kuko ivyo tuyumvira kera n'ivyubu biratandukanye cyane. Rero no basaba yuko togwanira canke tugahurumbira gukorera hamwe kugira ibintu bigende neza. Ni naho najya amabanke ajya za bije canke zijya ajya amashira hamwe afasha biborohera kubakurikirana vyorosha. Ariko igihe umuntu akora ku giti ciwe biba bigoye cyane gose, ariko bagiye hamwe kwakurikirana biba vyoroshe. Kandi iyo baronse
imboneza ivyumva ibishoboye ibintu bashobora kugenda neza kandi bakanayigamburukira bakayubahiriza igihe iriko irabaha impanuro hirya no hino ukuntu ibintu bitegeza kugenda. Murumva yuko impanuro ni nziza cyane abajene muje hamwe ndetse n'abandi bantu muje hamwe kugira ngo mufonde koperative hama mushike ku bico mwifuza gushika ko naho haviterambere niho hagabanuka yamarigara ngo tweko turayivuga niho hagabanuka ubusuma kuko iyo kurakora ugira kokipa urokipa n'ivyo uri kurakora ariko wicaye urumva yuko bari bindi bintu bibishe cyane. Twashaka kumenya nka mwebwe nyene nk'abahinga nikihe kintu wishimira kimwe canke bibiri kuba warinjiye muri koperative? Icambere na mbere uramenyekana abantu barakumenya ico ni ikintu ca mbere ajya mu bisanzwe ico nokubwira umutahe wa mbere n'abantu igihe utaba ufise abantu nta na kimwe ushobora gushikako. Kandi iyo uri kurakorana n'abantu bazima cyo bakubwira ati gukorana n'abantu bazima abantu bari smart mu vyumviro nta nkeke udashika kwiterambere gusa ngaha aracariho intambwe niniza aracariho guhimiriza abantu bakabigisha kubera abantu nibavyumva kumwe byo kwinjira mu makoperative. Rero kuja mu makoperative ni vyiza cyane kuko hariho amahirwe menshi yo gutera imbere. Cyane gose murumva yuko hari amahirwe menshi cyane yo gutera imbere iyo uri kurakora muri koperative yo kumukorera hamwe kuko kumwe ni kwiyaga niko babivuga mu Kirundi. Murumva yuko biba biryoshe gukora muri koperative kugira ngo mubane hamwe wunguka abantu wunguke inshuti n'ibintu bimeze neza cyane. Muntu mbere kurangiza ikiganiro sinzi yuko office akantu cyane gohimiriza canke akagohe girira abantu abazodukurikirana canke abakunzi ba PayTV kugira ngo bijukire cyane amakoperative. Murakoze journalist wa Peace International TV. Murakoze cyane kubona kugira ngire ako novunira akagohe ku bantu baba bari barakurikirana Peace International TV. Nuko amakoperative mu bihugu bitandukanye iyo tuko turasoma turabona yuko bashitse ku ntambwe ishimishije bakorera hamwe. Mbere haro n'ibindi bihugu ubu batakigenda kurondera akazi muri leta ahubwo ari bo bonyene bakubwira ati twebwe duhejeje amashure ni kwikorera ivyo wacu. Kandi ikindi naco ico mbona si vyiza yuko umuntu yoguma kwikaye buri kanya adashobora kwiyumvira kandi kantu yokora pembene gashobora kumuzanira amahera. Aho tugeze ubu ibintu byarahindutse ni vyiza yuko umuntu yiga izindi nzira zose zishoboka kugira zize ziramufasha kuronka amahera. Murumva yuko abakunzi ba PayTV ifu ko murondera inzira nyinshi zishoboka zituma muronka dufaranga canke bituma mwungurana ubwenge kugira ngo ejo canke hirya yejo uzoshike ku ntambwe utari gushika ko urumwe. Hama muhinga jejwe canke ari mu makoperative tugushimire cyane. Murakoze cyane namwe ko namwanyiyumviriye ko mukantumira. Abakunzi ba PayTV rero ndabahimirije nanje bwanje kuja mu makoperative mukorere hamwe kugira ngo ejo canke hirya yejo uzoshike kurya ndoto yawe ya ndoto bamwe wiyumvira kuva kera utigeze ushika ko uri umwe ariko ndakwimirije kuja muri koperative yari yose ha mu kibano haba hehe kugira ngo utere imbere mu vyo kora hama yari na Flavio ko mubona kuri micro za PayTV ndabakunda cyane. Bye.